minsi yaze umudamu wanje ava amasengesho y'imisi 3 mbona avuyemo yidoga yimyoza ngije umuntu asengeye gose by'Imana imwereka wewe uri mubikiwe ngije umuntu asengeye gose by'umuntu gose by'Imana imwereka nibiki wasengeye wewe Imana itakuturyamye aramye tibuga rero amasengesho bucane arangiza mw'ibyo nagize gutya tese ndiho bambari muri kurasengera iki nimpamvu no munsi kera witwe umukristo umuravye gutya wumva ushaka kumera nkawe ariko uyu munsi siko bikimeze uyu munsi umugakora uramuraba aho gutamwigiweyo ikofa ri gutabira dufise barakore batigara bavuga no mu ndimi imyaka myinshi kuvuga mu ndimi hamuna niyavuze mu ndimi n'indimi z'ivyiyone zashika tu shika barabara yakwenda wapi parere kipedere kitangire reka yakuduhemba isura barindi bizampemuyera kare triangle izo sibizampemuyera muge telefone yawe hakirimo amafoto y'abameze gutya n'abameze gutya n'abameze gutya rawa Mungu awezishuka ko muraba nabi mwiriwe bangita Joshua murabani iteka muzi mitwimba bani y'abantu bapfiriye ngaha ni mubizi mwebwe umwazi bagyo muza kaciwe ngaha nimba yatoto Imana yizanye ngaha muzi ko dorosha hari namwe z'abantu bapfiriye ngaha hari namwe z'abantu baso yabo yaseseke ngaha nibaza yuko mwatanduka muzi urushozi bwamwe mugera kugira ngo shingwa hakuruke haikoraisi hivyorosha ko mushavuye tugiye gusenga Imana tuvuze ngo tutangira Imana hano ndakurusanga bivumbi n'abantu hatwine hameze uyu munsi amamusike abashwahiri agerenza ameze neza nk'amakaro twagenda bengi myaka na myaka avuga ngo twitanga twara Imana hamuna telefone gusaye Android ane ko gusa ibyo wambaye n'izagaciro tutukia Mungu umeshindwa igihe kimwe nicaye gutya mu ndege none kuvuga ubutumwa numva umuntu ankwetse gutya mu ndege abana mu ndege umuntu n'umuzi ngo nakavuga Kirundi cyane Kirundi numva arankwetse ngira gutya mbona wa mutogiteri wawe wacagiye ndakubaza ibibazo bitatu ntanamwiriwe excuse ibibazo bitatu icambere naciye mfuga ingumi ndamusekuri mu ndege ari bafata imwami ana mukubita ava batwambisha cyane abarundi bagwanire mu ndege akabadayimu no mu ndege kwe niko ndinywera kashiko mu ndege imizimu kweli iramurikiye kwe no mukayanza kuvanguka garwo gambere bimbaye amashugwe baje bayafise batonze umurongo n'ubwana Joshua prophet nawe rero abantu bari banzi neza bavuze nzanise ko Joshua prophet era abahanzi bazi ko abantu bose abakozi bose ara prophet Joshua wa mugabo aranyihweza babantu baza kuma bashugwe batonze umurongo amamodoka y'amafime aparitse nkariya anye wa mugabo birabisha kwisa arabiraba protocol mba mu ndege ninjira mu modoka protocol wa mugabo mahagaze nk'inka yarinze andaba yabwiye abiyatiye wa muhungu burya n'umufrimason n'umufrimason kumbe nicaye ku modoka bati mwana wa mugabo kweli dasengesho wararyumvise mana we mu minsi yeze haba yagasha andusengera haraje umugore umushitsi aduhejeje asaba umwanya avuga ati ngashima Imana batishima Imana bati rero bande b'Imana babesha uyu Joshua jewe na mwana gajewe rero nurese madamu ni warunzi cyane ko je nakuzi ko je namaze kubona ubwo je murashi je wanshisha wansesema ese wowe madamu wowe gufutida nibura cyangwa nakuzi hari ikintu kimwe nibura wowe nagukoreye oya ngo je gusa gwe wakisha kandi uwo umurokore bawundi yitwa umuvugishwa bawundi yitwa wakera hari abantu biyemera ko bakijwe kera kuba birigi no kuba dagi ngo jani kera ndo wakera kuba dagi
ntabongo nuko ngaze kwa muganga ndasanga umudogiteri umugenzi dusengana nzi inaka ngo wanje ni muvure amafaranga ndiko ndayazana dutandagira hasi anya ngo Joshua amafaranga utayazanye bitumukorako idogiteri muri mwene data dusenga hamwe mumfashize mukanje nakubwiye mwene da amafaranga ataje bitumukorako nawe mukanje mu yororororo ndapfuye sheri yororororo amaraso yuzuye hajya abaganga muraba barabahiga numva ndababaye wa mugabo aza gushika amaraso yuzuye abaganga bose kanje bamuntaye turamutazwa tumujana ku bindi bitaro tuhageze gusanga ndabwo bwazakiye mwateje inda yamaze kuvayo ngo nukivanayo ngira Imana ni Imana yo mwijuru kama utani kutumikiye nimba bya ndagukorere Imana yo mwijuru uzonkorere ikintu uyu muganga w'umunyedini azobone ko ndi umukozi wawe uyu muganga uzomwereke
mwe twa mukristo Shekina undi twa mukristo Joela abana beza mushobora kwibaza sifa kwa Mungu. Imana marambira kera ngizo moza marira nabo nyabitangiye kweri byabitanguye yageze gute irabitanguye bese twaherukana na David Prince Sanganiye atazi kuvuza ingoma nabonye azi kuvuza drum se Prince no Yesu amuhezagire cyane. Imana ishimwe kandi mwaberuka kandi ntanavyubuhakana navyubushiro byaraduze n'icyakura Yesu agatugaburira ukajya bivuga kenshi. Imana ishimwe kandi kenshi benshi nganameruka nanje ngenda n'amaguru uranje Yesu yamaye akamodoka yose Imana. Haleluya. Nuko nayizanye ifite imodoka nziza Imana ngiriye neza nindi giye kuza kuko ari data yabiza kuvuga umuntu umupatu gusaba gute ko butoshwa bishitse kuko abantu barabeshi ariko ko yavuze data akabivuga akabitera ko n'igikomo bizosora imvura yagwa itagwa bizosora izuba ryakarireke byavuze data bitasohora. Haleluya. Cyane mwaraba atanga araje guca mwana umukobwa ari muri pari umukobwa asa neza ameze neza ngo amurabye neza Salome ngo asanga umukobwa ntagira amabere noneho ngo aribaza ni gute uyu mukobwa yari ingazi ubwoko bwose yari ku ngazi bwami ariko atigeze amera amabere. Ni gute uyu mukobwa atigeze amera amabere? Aratangara cyane. Ibere rya kabiri ngiye kuvuga ni ibere gitwa Mpemuyera. Uyu mugoroba amashengero muri rusange turabuze Mpemuyera. Nubwo abantu batamba twarimbira Imana, nubwo abantu basenga kubutumwa bwiza, Roho Mtakatifu ndani ya kanisa hamna, ndani ya kanisa hamna Roho wa Mungu hamna. Nimpamvu no munsi kera witwe umukristo umuravye gutya wumva ushaka kumera nkawe, ariko uyu munsi siko bikimeze. Uyu munsi umugakora uramuraba aho utamwigiweyo ikofa rigutabira utamwigiweyo amafaranga arayakurya ari umurokore. Uzi impamvu ni ukwera ibere rya Mpemuyera Roho wa Mungu hakuna. Umurinzi Noela yatubwiye ngo bari baje gukorana nandobeke aririmwo Mpemuyera rururuka bonuka muri Aberbe Mpemuyera ruruka ibere ry'agakiza gitwa Mpemuyera naryo yuruke mu muntu wese yuzura Mpemu yuzura ubushobozi w'umuriro wa Mpemuyera icyo gihinda uyu mugoroba kiza mu muntu wese. Haleluya. 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 Ngomba kuyu mugoroba yenga Aberbe nuko dusenga mubakwira shengero buri muntu wese inga ko muri we yuzuye Mpemuyera umukozi w'Imana. Yesu agiye mu ijuru yabwiye intumwa ngo muzora ubushobozi Mpemu niyabazako muzoba ibyabona byo kushingira intahe. Bivuze ngo Mpemu niyabazango mutakora zingine nguvu special, mutatangaza habari njema, mutahubiri injili ya Mungu. Uzimamu ko Mpemuyera azoba yabaje uyu mugoroba. Mpemuyera akurimo cyangwa arakubamo ntunyishure aya mabere abiri. Uyu mukobwa yari ingazi ubwoko bwose ariko atigeze amera amabere. Niryo shengero rya Kristo Yesu. Uyu musaba shengero yabaye menshi mpamvu na guverinoma yafashe decision yo kudatanga urushaka uko ni menshi ariko urazi umusaruro ntawo ona amakosa ni abandi n'abakozi b'Imana n'ayishengero cyangwa na Satani n'ayandi ntunyishe ya Satani. Imana iguhezage. Bwana sifiwe. Ko mucye mu ndaba nabi. Uyu mukobwa amaze igihe agaburirwa abakozi b'Imana kako batagize ngo kugaburira ingazi ubwoko bwose barakubwiye ubutumwa bwiza bari kumbira injili ya Mungu, ariko byarase ko Mpemuyera iri bere ry'agakiza. Wa mukobwa uri hano mu ishengero utafise agakiza ukabura inganyi ufise ubuhabara mu minsi yazo umukobwa we kigwangwari yarakureheje uramwemerera budigoma narakuresha
uramwemerera bose nabi wawe. Oya nawe mari waramwemeye. Ona bose nabi wawe kweli. Haleluya. Amen. Haleluya. Igihe kirageze ngo abayadarubene umuntu wese aherere agira amabera abiri, ibera ry'agakiza, ibera rya mpemu yera. Uko ibintu bibiri nibyo byotuma umuntu ajya mu ijuru. Si ukuvuga ubutumwa cyane, sana korasi maremare, sana fungo menshi, hamuna abazotaha ubukwe bwo mu ijuru. Numafisa ibera rya mpemu, afisa mpemu yera. Mu minsi yeze umudamu wanje ava amasengesho y'imisi 3 mbona avuyemo yidoga yimyoza ngije umuntu asengeye gose by'Imana imwereka wewe uri mubikiwe ngije umuntu asengeye gose by'umuntu gose by'Imana imwereka nibiki wasengeye wowe Imana itakuturyamye aramya tiburya rero amasengesho bucyane arangiza mw'ijoro nagize gutya tese ndiho bambarira muri kurasengera iki Naiko ndasenga Imana duhe stock mu nzu ibyo ku munsi munagura ibiharage nangahe umuceri amavuta ibitunguru itomati ndavyanse nkeneye ikintu bita stock mu nzu wanje aragumuka aje imbere y'Imana agiye kubisengera Mwami Yesu sengera umuceri nuze ibiharage kandi abagore baza gusenga iyo basenze baraprecisa ivya Jone akanyama k'imisosi ndagahamagaje isukari ndayihamagaje arabihamagaza nijoro asinziriye gaturo kamutwaye gutya aryamye hasi abona marayika ahagaze ku bicu hejuru avuga inzamba abona isi yose abera kwisi yose bose barahagurutse basanganira Umwami Yesu mu kirere marayika guke ku bicu aramukomati wagipfuwe cy'umugore bamumuce n'ibiharage sengera ubugingo bwawe kuko Yesu agiye kuza umuceni ibiharage bivamwo fata umwanya masengesho sengera ubugingo bwawe sena gukomera uko inzamba igiye kuvuga Yesu agiye kuza umuririmbyi wa kandike yavuze ko agaze kw'irembo nk'abantu mwe ubu nari kw'irembo n'abari kure yawe abari hagufi cyane gose muti amina gose muti amina amara umunsi wose yihana avuga ngo ndihanye kweli nariko nsengera amakara nariko nsengera umuceri nabivuyemo Bwana asifiwe Bwana asifiwe noneho twafashe gahunda yo gusenga Imana ngira Imana uri mwijuru uranzi nashonje n'umusore sonze narongoye kandi ndabona ni jamais naragukore urabizi ko nta gitangiza ngo n'umuntu yani nimetari hasigaye ahi wawe udatabaye kazi kawe ndihorera haciye iminsi mikeya numva telefone ariko mugoroba mbyutse hahita bashi mugoroba mbyutse numva telefone irasonye ngeze gutya mu ndemero yo hanze ndavuga abantu bo hanze baba bangonda basengere bashaka kuvugishwa gusa ndakupa ndabishira hariya iyo umuntu aguma telefone ndabiraba ndakupa abantu hanze bagiye gukizwa ntibavyemeye bashaka gusa babwire mbonye ibihe biraciyemo biraduze bidugiye hese bijahe noneho umuntu abona telefone igisone yo hanze ndayita shira ku gutwi numva umuntu umama kuze avugiswa igikazi when you Joshua prophet abani ya Joshua baba mtoto wangu nataka nikushukuru shaka ndagushimire mwana wanje warasengera umwana wa mukecuru no mutanzania amugongereza afise umukobwa mu Bubiligi arongoye n'umuzungu uwo mukobwa banelefone bangatiyewe hari umukobwa afise kibazo kandi gikomeye cyane umudamu musengere muvugane umusengere uwo mudamu ndamuse muri Sweden ndamusengera Imana iramutabara imugira neza kumwe narivuga niko byagenze umudamu atatelefona mama wiwe ati mama kuna murundi Murundi amenibera mama ni nabii mkubwa ananefo mama rero numukatofu ndio konvenki mama we acha atafurajorewe ati mwana wanje ngomba ndagushimira warasengeye umwana wanje waramusengeye umwana wanje yarangoye ndagushima ko wamusengeye waramusengeye ndabigushimira
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watangani mama, niye kuombea watu, yo ni majukumu yangu. Yo ni afere aje. Kuko ni jima na magere gukora. Ese ubundi ho iyo bimeze gute? Mama turaganira. Aramwati numva nagukunze kweli. Turaganira ati uwo mwana kwi profile ni gwawe. Nini gwanje kuyo. Bisidana vyiza. Uri Murundi cyangwa? Mama mimi niko Murundi. Aise mtoto mzuri kweli. Turaganira ubu mega. Leo satani warandenda. Waburacitse. Okay, uwo mu mama kandi sura kandi ya mama Anelefoje telefoni ndamwita. Arambia ati mtumishi wa Mungu. Kweli jana usiku nilipokuwa nalala, nilipokuwa naomba, Yesu Kristo na Bikira Maria wameniambia kwamba wewe utakuwa mwanangu. Uje kuba mwana wanje. Nanje ni mama keri mana yaramwiye kuzana abavyeyi ubwo nawe bari muvyeyi wanje. Turaganira yase wa Mungu wanje. Imana imaze imyaka 14 imbariye kwizomu umwana w'umuhungu muri Afrika. Bona irakumpaye nuje kuba umwana wanje. Ni mama nanje kera. Yesu arambwiye ko izana abavyeyi uko ubaye mama wanje nawe. Iyo mwana wanje iyo muri Afrika mu Burundi wanyu kweli ngo numvise ngo hari intambara nyinshi. Ni mama Uburundi bwacu intambara yararangiye ubu dufise inzara gusa. Atio mwanangu, pole sana mwanangu. Sasa uko kweli kuna maduka. Maduka yapo. Amaduka arahari yo. Aise mwanangu, genda mwiduka wandike buri kintu cyose ukoresha ku kwezi. Uce umbati. Mbadagiye. Risterero. Ubukari bwa bigori bamutse. Kirundo umushari ngubita riste ndayimuhereza umugati wapi hacyana kandi bituma mugara yanti wapi iriste ndayanse andi kariste sobanuse amata y'abana sindayarasta ndayabona pamperse z'abana ntabwo zirimo andika ne nashesimu ndandika kila kitu ubu tuvugana ingafungura ziva hehe mu Bwongereza. Abana banje baravyibushe uzi impamvu nuko aya mabere abiri nakwaniye kugira amabere abiri nigarageza kisa namwemuye kuba muri wewe ibisigaye gusa bizobikora. Sifa kwa Mungu. Simana Paulo andika Galatia 5 ati yemwe bagataye ibijuju nindi abarotse rero Galatia mwatanguye musenga mwatanguye muziye mpemuyera mwatanguye abantu b'Imana Galatia nigute se murangije murabaje mu biri Galatia hepfo arabakati Galatia ivyamwa vyamhemuyera arayibabaje ati yemwe ndabasanga murongo ngo mpemuyera niyo kazoshisa ivyo kameremere kandi kipfuza. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Uyu mugoro wewe berebe. Muri wose ari hano naguhanira kugira muri we agakiza okovu ndani mbwa. Ijuru giye rugango ijuru rahari. Kandi ijuru abagiye kurijamwo nabantu tuse muri babiri ibintu biri gusa. Agakiza nampemuyera kuko inzamba niyavuga. Inzamba yakabanga niyavuga. Biravuga ngo abapfiriye muri Yesu. Abapfiriye bizeye Yesu abo bazobanza kwanza kuzuka natwe azobakiriho rero twe tuzamuke maze umwami Yesu uzaherere amusanganire mu kirere. Ese uyu mugoroba wewe urumva ko ibere rya mpemuyera urarifise? Mpemuyera akurimwo cyane Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Je, iko ndani mwako au haipo? Tufise barokore batigera bavuga no mu ndimi imyaka myinshi kuvuga mu ndimi hamuna. Niyavuze mu ndimi ni ndimi z'ivyiyone zashika tu shika barabara yakwenda wapi parere kipedere kitangire reka yakuduhenda izo nari ndimi za mpemuyera kare triangle izo ndimi za mpemuyera. Roho wa Mungu hamna.
Tabangi. Ati we. Iyo wina icyo ni igifaransa. Umunsi mwemu yaruka. Wumvikanye igihinda. Abari ngaho bose bawuzura mwemu. Wakaza kumena kwa ruga. Ariko se mwemu yera uzamwuzura gute kandi ukibesha? Mwemu yera uzamwuzura gute kandi ukinywa inzoga uri kiborerwa? Mwemu yera uzamwuzura gute ufise abahabara? Mwemu yera uzamwuzura gute mu telefone yawe ukiraba sinema y'ubusambanyi? Mu telefone yawe hakirimo amafoto y'abameze gutya n'abameze gutya n'abameze gutya. Roho wa Mungu hawezi shuka, utaomba miaka na miaka, Roho wa Mungu utaupata. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Haya masaa y'umugoroba ndatangaza ngo eberbe muzure mwemu yera. Urwase uzure mwemu yera. Uzure mwemu. Uzure mwemu. Uzure mwemu yera. Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Nikutese kuzura mwemu yera. Kandi nakigutongoza. Nikutese. Wakuzura mwemu yera. Ukivuga ububeshi. Ukiri musuma. Ukitaraga abakobwa. Ukijama. Message kuri Facebook. Abagenzi. Abakobwa bose. Abagore bose. Bose abagenzi we. Lala. Ndugu lala. Paya ukeshe kwa maombi. Ukuna keshe mubusutwa. Amajambo yose ari muri wewe. Igitabo cy'ingenzi kivuga ngo Kristo akaza mu ijuru. Yitwa amajambo. Uyo majambo sawi witwa Joshiri yago. Kandi yabo bavuga menshi. Abariga mwishengero bavuga menshi bajoshiri yago. Abaje koka myaka kwenda kurudia hawakovu. Roho wa Mungu hajacha. Ko muraba nabi. Mwiriwe. Bangita Joshua. Baravuga ngo abapfiriye muri Kristo Yesu nibo batoza kwanza kuzuka, natwe abazoba kiriho rero. Umuntu wese aherere murabona iteka muzi n'iby'imbabane y'abantu bapfiriye ngaha nimubizi mwebwe ubu mwavyo bagiwe muzi akaciwe ngaha nimba yatobe Imana yizanye ngaha muzi ko byorosha hari impamvu z'abantu bapfiriye ngaha hari impamvu z'abantu basoyaho yasesekeye ngaha nibaza yuko rimwe tanduka muzi ubushobozi bwa mwemu yera kugira ngo shingwa haguruke haikoraisi ivyoroshe mitende hajanye imibiri y'abantu bapfuye hari amaraso yasesekeye bivuze ngo hari izindi mpemu ziri kagapare ngaha mugihe mba muri ngaha mudahagurutse mu zindi mbaraga mu yandi mavuta mukoreshe ubushobozi bwa mpemu yera mutazima kwe yani bisa ko mufata ubuco musenga amasengesho akirimbuzi mwose aherereye areka ibyo kurya areka kunywa aje imbere y'Imana. Yani iswa ni dini tu dini ntabwo idini tutumuja mw'ijuru kwitwa mweberube hautaingia mbinguni aje tukobebe hakuna tawezekana. Roho wa Mungu muzure mwemu yera. Komu ndabana bantu b'Imana we. Haleluya. Umusambanyi muri mashengero mungero y'abaporoti. Umusambanyi. Kudraga ubuhehesi. Ariko se kuvuga senge ukitwa inyota y'inzoga, inyota y'itabi kapita mbere urumogi. Urumva ko iyo nzoga kwari kwageze kwihora kuri kw'Imana. Kwizambikiye kuvuga. Yesu agiye kuza. Biriya tubariye ngo tuzomugira gute uyu mukobwa igihe azosabirwa. Salome yagiye yatwa uyu mukobwa tarasabwa. Ese umukobwa yasabwa ryari? Umunsi Kristo Yesu ava mu ijuru akaza kwambara umubiri hano ku isi ku musaraba. Ariko umusaraba Yesu arasemerera aravuga ngo kuva uyu munsi birarangiye. Impano aritanga yitwa amaraso yiwe. Mpamvu Dawudi muri Zaburi Psalm 28 avuga ngo cyo kwegera Imana imbere y'amahirwe yobegera Imana ugwiza amahirwe imisi yose usenga we. Haleluya. Wegera Imana wowe uri hano umugoroba reka kwita ku byawe ahubwo niwita ku bugingo bwawe kwese agiye kuza bizambigiye kuvuga
wanje, ukizubana ingia mbinguni, ukizubana takuacha. Hapa hakuna blage. Ujimba na gimba na jinsi kwa bila sora. Bivuza kwa nani sana shora gupfa. Shora gupfa. Alafu ni beshi. Shora gupfa. Ariko se nafa nzogenda he. Mu minsi ya zara pastor mugenzi wanje. Yangwaye muri sona. Tuja muri sona. Onge muri sona ndicara muri sona. Ngene habete. Hari umushuhe muri sona mama we. Ndicara muri sona. Namba agatera kakabukebuke kabona umwobozi abagabo bose tugeze gutya tutabona neza mutabona imaje geno ndadukandalira iyo baba widrafu atasi abayiki atumurabe neza abayiki kiye apotre ngara nisembona iyere kwa jaga hino nisembona gaino kwizomera abantu bazosha batagira gitabara abantu bazobabara bamvuye umugoroba bazo toga kwihana ibyaha abantu batunganye n'Imana abantu bavyumva kwese agiye kugaruka abantu bavyemera ugenda ukazosha ari bavuze ngo muriro ngo tuzowuzimya n'ubundi zo turi benshi ngo tuzowuzimya nugu uwa muriro tuzowuzimya bizokunda n'umuriro waka birakuba mutamuka kwa maraki yabyeretswe ngo uyu munsi uraje wakanyitanure ng'ingoti z'ibibi zose ingoti z'ibibi zizotokomberwa aya masaha y'umugoroba wamurokore uri hano yasagiye kugaruka inzambi igiye kuza wowe uriko yiraba bimeze bite mwemwera kuri mwoca ko mushavuye tugiye gusenga Imana tuvuze ngo tutangire Imana hano kurusabya bivumbi n'abantu hakiri hameze uyu munsi amamusike abaswahili agererenza ameze neza nk'amakaro twagenda bengi n'akana myaka avuga ngo twitanga twora Imana hamuna telefone gusaye Android uwayamye ko gusa impuzu wambaye niza gaciro tutumikia Mungu umeshindwa je Mungu wa mbinguni atakubariki namna gani? Tumikia Mungu tu. Chakubaki Mungu yeye mwenyewe yikore ibitangaza. Sifa kwa Mungu. Nafasi ningo yokorera Imana gusa. Mbwira Imana ndakwihaye wese. Ibisigaye shughulika maisha yako. Na yabari uyu munsi n'umunsi tuvugana amafaranga arwaye kandi amafaranga menshi amafaranga hafi miliyoni. Bwana asifiwe. Umuntu yari hano wandakwesha ngo ndazi ifoto yiwe nukuri kw'Imana. Haleluya. Uyu mugoroba ndumva muri hano mutengeneze maisha yanu. Umuntu wese atunganye ubugingo bwiwe atengeneze niburi ngabikorero ufise umwankana ufise wanga mwegere mutunganye handi hopa ingia mbinguni na chuki kuzingira mbicho ufise ugwango ntizokunda jewe sinamukunda sindamwiyumvamwo aransesema Mana we mu minsi yeze haba yagasha andusengera haraje umugore umushitsi aduhejeje asaba umwanya avuga ati ngashima Imana batishima Imana bati rero bande b'Imana babesha uyu Joshua jewe na mwana bwajewe rero nurese madamu ni warunzi cyane ko je nakuzi ko je namaze kubona umboje murashi oje wanshisha wansesema ese wowe madamu wowe gufutida nibura cyangwa nakuzi hari ikintu kiwe nibura wowe nagukoreye oya ngo je gusa gwe wakisha kandi uwo umurokore wawe nditwa ngo muvugishwa wawe nditwa wakera hari abantu biyemera ko bakitwe kera kuba birigi no kuba dagi ojani kera ndo wakera kuba dagi acha bombo ndo baransesema none mpamagara ndabo muntu jiwe Joshua nsesema habiti ndarinda nazi ngumwogo cyangwa ndamusesema ngo narinda kwanga ngo mugabo ngo nageze ngano vuko mvugo ubutumwa ngo mbonda mwana we acha ko buryajya abaporoti bunafiki botareba ubwaga burabishi ari umashengero ubujyajya yasashimwe atengere gisa nikinabegwa
nikinabegwa kirimera. Acha bongo ndugu, tengeneza maisha yako, Yesu yuacha. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugabo umwe twari kumwe mushinga Pentecote, umugore wanje bageze ngorane mu ntango, umugore wanje yavorose inshuro 3 inda zivayo, iya gatatu yoyo irangora irandusha. Madamu uwo munsi madamu wanje ikritwama inda izamutse bukebuke, mbona je rukango sheri amaraso munzu ramuse 5 munzu. So kafata taxi ya 3000 pesa basha ndagenda he ubungene vyihuta. Nafunga ifire kuri Pentecote sepe muri ville niwa utana Pentecote ndamushikanyeyo ngira umuntu yewe ndangiye hana akatija ndiko ndaso ufunguza umuntu genda ku bitaro nanjye ndaje ndagusangiye amafaranga ndayaza guza kuriha. Uwo mugabo rero kwa akava kumimba atangura namute yaje yo kumugoroba yo kumusanga ngaze kwa muganga ndasanga umudokiteri umugenzi dusengana nzi inaka ngawanje ndumuvure amafaranga ndiko ndayazana dutandagira hasi anya ngo Joshua amafaranga utayazanye bitumukorako bidogiteri muri mwene data dusenga hamwe mumfashize mukanje nakubwiye mwene da amafaranga ataje bitumukorako nawo mukanje mu yororororo ndafuye sheri yororororo amaraso yuzuye hajya abaganga muraba barabahiga numva ndababaye. Wa mugabo aza gushika amaraso yuzuye abaganga bose banje bamuntanye turamutagura tumujana ku bindi bitaro tuhageze dusanga ndabwo atiye mwateje inda yamaze kuvayo ngo nukivanayo. Ngira Imana ni Imana yo mwijuru, kama untani kutumikiye nimba byabona gukorera Imana yo mwijuru uzonkorere ikintu uyu muganga umunyedini azobone ko ndumukozi wawe. Uyu muganga uzomwereke jewe haciye cyane igihe haci imyaka ndaravyibagira. Igihe kimwe nicaye gutya mu ndege none ngiye kuvuga ubutumwa, numva umuntu ankwetse gutya mu ndege abona mu ndege umuntu numuze ngo nakavuza Kirundi tena zikirundi numva arankwetse ngira gutya mbona ni wa mudokiteri wawe wacage ndakubaza ibibazo 3 ntanamwiriwe excluda ibibazo 3. Icambere ugiye, icya kabiri uri pastori uri mwarimu. Naciye mfuga ingumi ndamusekuri muri mu ndege arafata mwami ana mukubita avaba batwambisha cyane abarundi bagwanire mu ndege ndihagararako ndakubaza mbega ugiye muduga ikihe, mbega ucyagwe n'ibiki. Imana reka basi ndamukubita nimero basi kofi yo kumucecekesha basi ndihorera ningiye kuvuga ubutumwa. Wasengewe nande? Uri pasitori uri mwarimu urinde akabadayimuni no mu ndege kwe ndiko ndinywera kaji ko mu ndege imizimu kweli iramurikiye kwe no mu Kayanza. Dikaushi kurutse indege sanga abantu baje kunegera nange kuvuga ubutumwa koresha igikorano baje kunegera kwa indege bafise amashugwe kuva mvuka kango gambere bimbaye amashugwe baje bayafise batonze umurongo n'ubwana Joshua prophet. Nawe rero abantu bari banzi neza bavuze nzanise ko Joshua prophet era abahanze bazi ko abantu bose abakozi bana bose ara prophet Joshua. Wa mugabo aranyihweza babantu baza kuma bashugwe batonze umurongo amamodoka y'amafime aparitse nkari ya anye. Wa mugabo arabiraba yirabisha kwisa arabiraba protocol mba mu ndege ninjira mu modoka protocol. Wa mugabo mahagaze nk'inka yarinze andaba yabwiye abiyatiye wa muhungu burya n'umufirimaso mu muranga mu mutima
muri Freemason. Kumbe nicaye ku munyamodoka bati mwana wa mugabo kweli ryasengesho wararyumvise ko uzumye ko nasenze umva abagusuzugiye n'uzura mu by'ukuri Imana ubwayo izokuvugira ikugwanire yereke abantu ko kuri umuntu w'Imana by'ukuri. Haleluya. Imana ubwayo izereka abantu ko uri umuntu wayo nuzokwivugira. Imana ubwayo izokora agatendo. Vuga ngo agatendo ubwayo izo agatendo yemeza abantu. Tugiye gusenga Imana uyu mugoroba. Ese uyu mugoroba wumva iribere ry'agakiza n'iryambwemo wumva ubikeneye ko izamuka muri wewe? Tugiye gusenga Imana. Ugara amaso yawe. Tugiye gusenga Imana. Oh haleluya. Oh haleluya. Aya mabera abiri muri wumva akurimo ibera ry'agakiza, ibera ry'ambwemo yera wumva kurimo cyukuri ugasanga ari igituba muri wewe. Uve hasi gusengera Imana. Aba nawe uri hano wumva utarakira Yesu. Rega amabere abatunga n'abakiriye Yesu ngamwe n'umukiza nuba abantu bagira amabere ushobora mbwemu yera utari mugoroba itangarakiza mu bantu mbwemu yera uzura abantu mugira kandi Yesu Kristo. Haleluya. Aho hagaze byizibana ku bana y'umugoroba uzuza mbwemu yera bwira Imana ngo Mana y'umugoroba uzuza mbwemu yera. Bwira ngo Mana y'umugoroba ubushobozi bwawe imbaraga zawe aya masaha y'umugoroba zibeguka. Yesu we senga aho uhagaze yazamure ayo mosozi yamureke ndumva umugoroba mbwemu yera agomba no kuri imitima y'abantu, agomba no kuri abantu bazinye, abatagisenga, abasubiye inyuma, abaguye bari mu rushengero. Ndumva umugoroba mbwemu yera agira asubire kana n'uvere. Uyu mugoroba mbwemu yera agira nagure abaririmbyi, abanyengabire, abazinye, abasubiye inyuma. Ndumva umugoroba mbwemu yera agaswe kandi yatsa umuriro abasubiye inyuma, ababivuyemo, abaguye, abagiye mu byaha, abagiye mu gakiza. Ndumva amasaha y'umugoroba mbwemu yera agaswe kandi muri anuvere kandi yazamure cyane. You are Yahweh. Yazamure cyane. Ndumva amasaha y'umugoroba mbwemu yera agomba nagura abantu abari bacitse intege mu byo kwizera, abari bagomba kubivamo n'abari babikuye mu mugoroba mbwemu yera agomba nagura. Yazamure cyane. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Nakumva radika, nakumva roipai, nakumva promesti, nakumva Omega. Ndumva umugoroba mbwemu yera ambwira ngo agomba nagura imitima y'abantu abari bacitse intege mu byo kwizera, abumva babasubiye inyuma n'abandi barasubiye inyuma banigwa no kwihana no kwatura. Ndumva umugoroba mbwemu yera
ariko aragura imitima y'abantu y'umugoroba. Ndumva mpemu yera ariko arasuka izindi mbaraga mu bantu. Ndumva umugoroba mpemu yera agomba kuze imitima, agomba kuza abantu abagwingiye abagwaye kwashe mu mpemu bari mu ishengero. Ndumva umugoroba mpemu yera agomba nagure abagwaye amakwashi, abagwaye inzoka zo mu mpemu kandi ari mu ishengero. Ndumva umugoroba mpemu yera akanagura. Ndumva imbaraga y'amasaha y'umugoroba. Yazamure cyane amaboko, yazamure umugoroba. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, uri Imana ishobora byose. Munyemerere izuba biceka toya, munyemerere izuba biceceke. Buri wese ari hano azamure ijwi ryo gusenga, buri wese mu kibanza